Sangwa ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 leta y'u Burundi izokoresha amahera yababa imiliyaridi ibihumbi 4. Imbono y'umukuru w'igihugu ni nziza ariko harakwiye gutegekanywa abahinga bazofasha kugira ishigwe mu ngiro. Reka ndabaha ikaze mukanya nidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Sylvie Nzeyimana arashimiraho bose bakora ibishoboka byose kugira bagarure ubuzima bw'abantu mu gutanga amaraso, agahamagarira ibigo bijejwe gutororokanya ayo maraso kuza barayabika neza. Reka tumukurikire. Igenekerezo rya 14 Ruheshi amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubutanga amaraso. Icivugo ni turokora ubuzima mu gutanga amaraso kenshi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso nakaryo ko gushimira abasanzwe batanga amaraso kuri ico gikorwa c'iteka co kwitangira abandi kugira babarokorera ubuzima. Abantu benshi barasimba imanga iyo baronse amaraso mu gihe barwaye indwara zituma bakama amaraso, mu gihe bahuye n'impanuka zitandukanye harimwo amasanganya yo mwibarabara. Turasavye ibigo bijejwe gutororokanya amaraso ko vyokwitaho kuyapima no kuyashingura neza kugira ngo abayakeneye bayategwe ateguye neza ntabagire ingaruka mbi ku magara yabo. Ubutanze amaraso abarokoye ubuzima. Nico gituma gutanga amaraso ari igikorwa c'iteka kuko uyatanga abigira ku bushake bwiwe no ku buntu. Tuboneyeho akakanya uko gusaba uwo wese afise amagara meza ko yotanga amaraso kugira ibitaro vyame biyaronka igihe cose akenewe kuko arokora ubuzima bwa kiremwa muntu uwo ari we wese. Murakoze. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi mu bikorwa leta y'u Burundi yiteguye gukora mu mwaka wa 2023 ushira 2024 ngo izokoresha amafaranga yababa imiliyaridi ibihumbi 4 nkuko biri mu itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha. Inkuru ya mugenzi wacu Gilles Vernet na Kimana. Mu gihe hariko yigwa integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha, bimwe mu bibazo vyashikirijwe umushikiranganji w'ikigega ca leta harimo ikibazo cashikirijwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Abel Gashatsi ku makenga y'amahera arenga ku miliyaridi 700 ari mahera leta izokoresha ariko ataraboneka. Ingene deficit tubona y'amamiliyaridi 208 kandi turabona ko habaye gutegekanya ingene amafaranga azoboneka kugira reforme. Mugabo nagiranganira abandi rero n'ibije amahoro porogaramu kuko tusanzwe tuzi ko activité yose bifise intego y'amafaranga kandi yakabashaka neza kandi nagira no kumbure aza kutumuriza ko atakizopfa ko ububuke buzohari. Kuri ayo makenga umushikiranganji w'ikigega ca leta Odace Niyonzima amenyesha ko uburyo ayo mafaranga azobonekamwo bwategekanijwe. Aha muri budget i deficit turerekana ingene izoba finance, hariho une large partie iba financée par l'endettement intérieur. Ni nko kusubira kurugira reconduction des émissions ziba zisanzwe zihari, haba twebwe muri budget turi ama intérêt, haba tukagira de nouvelles émissions. Rero hariho tirage sur l'endettement intérieur, la tirage sur l'endettement net, donc tirage net sur l'endettement extérieur et l'avance de la banque centrale. Avance de la banque centrale is à 10%. Izi 10% twazumvikanye muri cadre ya programme navuga de réforme macroéconomique na FMI twahanye plafond ko rutorenza 10% des recettes
des recettes de l'exercice antérieur. Rero iyi ni plafond twumvikanye tutazoza turarenza. Rero nta kizopfa ubwanje bigenze nkuko twabiteguye muri iyi budget nta kintu copfa. Leta ikaba itegekanya gukoresha uburyo bugera ku miliyaridi 3,224 n'imiliyoni 70 mu mwaka wa 2023-2024 mu gihe umwaka uheze hari hakoreshejwe ayagera ku miliyaridi 2,392 n'imiliyoni 800. Tubandanya n'amakuru yacu, imbono y'umukuru w'igihugu ni nziza ariko harakwiye gushigwaho abahinga bazofasha kuyikurikirana kugira ishigwe mu ngiro. Bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Reka bikira. Twebwe n'ukuri nk'ubu turabisubiyemwo ibyo umukuru w'igihugu ariko arakora ibyo bita projection politique ni ikintu gikomeye cyane. Mugabo mu buryo bw'ubuhinga n'abahinga muri leta bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ndoto y'umukuru w'igihugu, iyi mbono y'umukuru w'igihugu ijane n'ubuhinga by'ukuri. Ikindi nagira mvuge ko integuro y'amafaranga leta izokoresha ni ikintu kijanye n'ingingo nshasha leta yafashe cyo twita nouvelle mesure fiscale. Leta yafashe ingingo zijanye n'ivy'amakori zishika 50. Nimubone amafaranga yaduze nukuri azova mu bantu, hari kinogo mugabo hari n'amafaranga azova mu bantu. Ingingo zafashwe rero zishika ku 50 nshasha z'amafaranga y'agaciro harimo mwizo dushima cyane, nukuri nziza gose. Jewe nofata ahubwo ko ari ubwa mbere mu myaka irenga 20 ishyirahamwe Oricome rimaze riri mu bintu by'urugamba rwo kurondera ko abarundi bose basangira ivy'igihugu atawanja wangura. Nibaza ko ari intambwe ya mbere tugize, ari intsinzi ikomeye turonse. Mwa kino gihugu murabona yuko hari abantu twaba turiko turabivuga ati abantu batunze gusumvya leta. Murabizi neza mwese ko mutoko turabivuga. Abo bantu batunze gusumvya leta ntibatanga ikori, ntibagira ikintu na kimwe. Erega none batagira konte kuri fiscale. Ariko kubona imyaka tumaze tubivuga, iyi leta yandayishimiye yiyumviye gushiraho ico kintu, nukuri jewe novuga nti ndabahaye amanota 90%. Ikindi cyanyuma nagomba nshikirize kwibi bijanye n'amafaranga tizokoresha ni ikintu kijanye n'iki kinogo. Ndabibukije igihugu cy'u Burundi gifise ideni ritagira urugero uno munsi. Ibi rero jewe nkaca mvuga nti leta yari ikwiye ubwa mbere gufata amadeni make. Mugabo nk'ubu urabona yinjiye mu madeni kandi yo mu gihugu hagati. Yari ikwiye gufata amadeni make mugabo ikemera igatubikwa vuba. Iyi budget mu ijambo rimwe yari kuba icyo twita mu gifaransa budget d'austérité, ikaba amafaranga gutubikwa vubi. Abakora urudandazwa rwo guhanahana amahera bakoresheje kokashi na rimikashi elektronike mu rurimi rw'igifaransa basaba leta kubafasha kugira ngo bashobore kuronka ayo mahera kuko aho bahora bayarondera batakiyaronka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Gilles Verne na Kima. Inyuma yaho hafatiwe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10, abasanzwe bakora urudandazwa rwo guhanahana amafaranga biciye ku bihinga bwa kokashi na rimikashi bakorera hano mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko bamaze iminsi bataronka amafaranga yo muri za telefone bita ama electronique. Nkuko babitwiganiye naho bahora bakura ayo mahera basigaye babasaba kubanza kuriha amafaranga mashasha kandi bo atayo baronka. Kuva aho hagiriye ivyerekeye amahera nyine bagomba gukura ama electronique yacabura ko bacagirako twaronka makema ko umuntu hamwe no micaye cyane kuva hirya yejo twara yabuze ko mugatanga makema mugo no musi ho ama electronique yabuze ko kuva aho inoti z'ibihumbi 10,000 zihinduriwe na cyane cyane abantu babonye ko aribwo bwo bworoshe bwo kuyahindura kuri twege n'ibirango maze ko udafise kuza kurangura ukaba ibidandazwa serivisi yo kugera nabi cyangwa ikagenda bikewe. Twebwe ahantu duhora turangura mu mabanke mu microfinance no muri limitere no muri Econet. Navuga no munsi batwimye ama electronique
batubwiye ko dutegerezwa kujana amahera mashasha. Rero turiko turagira ikibazo cyane kuko twebwe abakiriya bazana amahera ya kera tukayatora ukuri kwamye, ariko muga tugiye kurangura tukajana mwe ya kera bariko badusaba amahera mashasha, kandi ayo mahera mashasha ahubwo amabanki niyo yategerezwa kuyaduha. Ni ukuvuga ugiye gusaba ayo mahera mashasha ntayo baguha. Basaba abajeje kubatunganiriza gukurikirana neza ico kibazo kuko bariko bakora bahomba kandi riko kazi kari kabatunze. Icyo twosaba ni uko bagerageza virema nko muri limitere baze barasohora ama electronique kigerageza bakaraba yuko twosubira gukora neza nkuko vyahora twebwe baje kora bya bidutunze cyane gose. Twebwe ico dusaba kugira akazi kacu kabandanye ibijanye n'iri tegeko nyene rishasha ryasohotse nuko amabanki n'ama microfinance no muri Econet no muri limitere bobandanye batora izi noti za kera bakandanye baduha ama electronique kugira tubandanye dutunganiriza bene gihugu. Ivyo biruko mu gihe amabanki n'amashirahamwe y'ubudandaji ariyo yarakwiye gufasha mu korohereza abanyagihugu no mu gukwiragiza ayo mafaranga mashasha. Tubandanirize amakuru yacu mwishirahamwe Star Times. Nkuko vyama mu buruhuko iryo shirahamwe rirategurira utuganuke abanywanyi baryo. Umunywanyi rero hazogura umutekero w'ukwezi azoronka akarusho gasumba umutekero yaguze. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Khaymo Prospere niyo nkuru. Igihe cyose hageze uburuhuko bwaba uburuhuko buto bwo ku Noel canke kw'Ipasika canke bwaba uburuhuko bukuru bwo muci, ishirahamwe Star Times risanzwe ridandaza amadecoder n'imitekero bita buke hatibagiwe amateleviziyo riratanga utuganuke dutandukanye ku banywanyi baryo. Mu buruhuko bukuru bw'uno mwaka w'ibihumbi 2023 Star Times yatanze ubuganuke bugizwe no guha umunywanyi aguze umutekero w'ukwezi kumwe agacaronswa umutekero uri hejuru y'uwo yaguze. Ivyo bikaba vyahora bikogwa kuguze umutekero w'amezi abiri nkuko vyemezwa na Harerimana Jean Claude ajejwe ubudandaji muri Star Times. Iyo promotion kuko avuga ati hariho benshi batashoboye kuronka uburyo bwo kuba muri iyo promotion kuko batari bafise amafaranga yo kugura amezi abiri. Rero iyi promotion yatanguye no munsi igiye kuba nkuko mwari mwavyifuje. Iyo promotion rero ubunye yatanguye no munsi uguze ukwezi kumwe. Ndatanga nk'akarorero uri nko mu mutekero wa bouquet basique ukacugura ukwezi kumwe, ubwo nyene automatiquement ucubona ukwezi kumwe bouquet yo hejuru ariyo bouquet classique. Wakoresha ijya decoder ya satellitaire ijya ifise urutaro parabolique ukagura ukwezi kumwe smart ucuronka ukwezi kumwe super. Urumva yuko imwe byo kuvuga ati nukuri jewe naronse ukwezi kumwe iyi promotion sindayibamwo. Murabona yuko Star Times ntako idakora kugira ngo ushobore kubumviriza kandi yoshobore kwitaho abanywanyi bayo kuko tudashoboye kwitaho abanywanyi bacu kandi aribo tubereyeho ntaco mu bisanzwe twatwo turakora. Ku banywanyi ba Star Times bari bamaze iminsi barondera amadecoder adakoresha urutaro bita terrestre bakayakena, ubu izo decoder zarabonetse nkuko Harerimana Jean Claude abandanya abishikiriza. Hano mu gisagara ca Bujumbura hari haheze igihe kitari gitoyi ajya amadecoder terrestre atayo dufise, mugabo tubafitiye agakuru keza cyane yuko amadecoder haraheze nk'indwi zibiri ashitse ngaha anya. Rero abatari bwaronke akaryo canke abo twe twarabwiye ati tuzobamenyesha canke muzobimenya, ni nako karyo keza na cyane tuje ngaha kubabwira ati ya madecoder yabonetse kandi igiciro mushobora kwibaza ati none ko ibintu byaduze igiciro carahindutse. Oya, igiciro nticahindutse, igiciro kiracari kuri ya benyene y'amafaranga 45,000. Ndetse niyo onye decoder za parabolique zimwe z'urutaro nazo nyene turazifise, nazo nyene ntizahindutse ibeyi n'amafaranga 50,000. Iruhande y'inkino zo kurondera itike yo kuja muri CAN izobera mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2024, Star Times niyo yonyene izokwerekana urukino ruzohuza Burundi na Namibia. Ubwo nago rukazoba kwigenekezo rya 20 ruheshi uyu mwaka turimwo. Ubwo rukino rukazobera i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Utwo tuganuke dutangwa muri Star Times tukaba twatanguye gutangwa kuri uno wa 15 ruheshi gushika kwigenekezo rya 31 Myandagaro umwaka turimwo 2023.
Dusozerere amakuru yacu muyavugwa mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jules Verne Nakima. Kuri uyu wa kane umugwi w'igihugu intamba mu rugamba w'abakinyi b'umupira w'amaboko basketball bafashe urugendo rubashikana mu gihugu ca Tanzania aho bitabiriye inkino za Afrobasket. Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FEBABU yatekereye impanuro abakinyi basaba gushira hamwe uko bose baserukiye igihugu. Bagiye bambaye idrapo y'u Burundi barishikirijwe n'abarongoye ubushikiranganje bw'abaserukira b'ejo sport. Twabibukije yuko Uburundi muri kahise bwagize abantu benshi baserukira mu burere butandukanye. Burundi ni igihugu gifise intumbero yo gushinga icumu ku mashini. Message twabatekereye message ivuga gutya: abatwitanye imbere barakora igihugu cyabigishije, kibaha amabarabara, kirabavuza, kibakora ibyo byose bishobora gukora, bagitura amaboko n'umutima, bagiteza imbere. Amenye ko atari bo bonyene bariko barakina, ariko hakiri miliyoni ziga 12 z'abarundi bagumana umutima wo gushira hamwe, bakore bazi ko icyo bazokora cyose tuzatuma inyuma yabo, tubashigikiye. Bagende mu vyiyumviro byo guserukira benshi, apana kwiserukira. Bagende mu vyiyumviro byo gukunda abaserukira, no kubitangira. Nuko kubitangira nako tuzatuma inyuma yabo, tubashigikiye. Aho Kagabo umumenyereza w'intamba mu rugamba za basket amenyesha ko biteguye bikwiye kandi vyankenerwa byose babironse. Kuva twimenyereza federation yatufashe mu mugongo yarakoze ibikora inka n'ubu tuserukiye igihugu yaraduha bikwiye ibirato itike y'indege n'ibishoboka kugira ngo dushobore gushika Dar es Salaam tumeze neza. Kare vyaratugora kuronka imayo mugabo ubu tugiye dufise imayo zikwiye kandi zimeze neza. Nibaza yuko ibikenewe vyangombwa byose federation yarakubise inzu bifunsi kugira ngo igihugu giserukirwe nk'igihugu nyene, kugira ngo abakinyi nabo bagende bafishaka bashigikiwe kugira ngo bashobore guserukira igihugu neza. Bizoza abarundi ko equipe nationale igiye guserukira neza kuruta imisi yahera kugira ngo dushobore gutahukana intsinzi mu Arveni Nziza kizigenza wo mu giserukira igihugu akaba yijeje abarundi ko bagiye kwitwara neza ndetse aca basaba kubashigikira. Tugiye kurwanira igihugu, guserukira igihugu neza kuko ibigwanisho bishoboka turabifise. Twaragize amantrenema akwiye, nibaza ko atankeka tuzoshika ku ntsinzi. Mu giserukira igihugu intamba mu rugamba mu rukino rw'amaboko basketball akaba ari bamaze imyaka 3 badasohoka, bakaba baheruka guserukira igihugu mu mwaka wa 2020. Nino ngaho dusozereye amakuru yacu, ariko kuba dufatiye hagati mu nkundire banze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2023 ushira 2024 leta y'u Burundi izokoresha amafaranga yababa imiliyaridi 4,000 z'amarundi. Imbono y'umukuru w'igihugu ni nziza, ariko harakwiye gutegekanywa abahinga bazofasha kuyishira mu ngiro. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzanje bafashije gutorokanya no makuru. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze.